Onde Minembwe centre. Centre yango. Centre Minembwe yango Major Mwamba ya zao. Ya tuzana kata Minembwe centre. Na kapine Ringo. Baghdad. Jackson Peyo Azawa. Amuri. Batonso bazaliawa. Tuzana Minembwe centre. Komanda peme asika yeo toye kutika yawa Minembwe centre. Opération Silisa. Amahoro y'Imana abane n'abakunzi ba Kodi Empire mwese mudukurikirana muri ahagiye atandukanye. Reka mu nkundinda baramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cyacu c'agatondo. Turigenekerezo rya 15 ukwezi ni kwa gatandatu no mwaka. Turimo ndibaza murabonye video ntabwo ndabashirira ndabereka ukungene muri Minembwe hameze ariko nagenda batangaze ndababwire neza yuko Minembwe centre yamaze kuba ija mu minwe z'igisirikare ca FARDC ndagenda babwire operation zaganze SK bimeze gute FARDC ifise ikibanza kingana gute hariya muri Minembwe ibyo twaje tubabwire muri kino kiganiro nkuko twamaze kuba tubibategura niyo mpamvu ndagusaba kora kino kiganiro kuva mu ntango kugera kumera tuza kuyaga kandi kubijanye no muri Rubaya hari byinshi biko birahavugwa biva ku mirongo y'urugamba ndetse n'ama operation adasanzwe ariko arakogwa na FARDC ndetse na wazayinde twaje tubabwira kungene operation ziko ziragenda muri rusange mu nkundire twinjira ama like menshi twinjirane ama commentaire menshi kugira ngo dushobore kubana muri uno mwanya muto cyane ngiye kubana namwe muri kino kiganiro rero mu kiganiro giranda babwire neza yuko tuza kwibanda cyane hariya muri territoire ya Fizi neza na neza mu Minembwe tumaze iminsi turiko turababwira ukungene biko biragenda canke imigwano iriko irahuza ino migwi kari ibiri iriko iragenda just twamaze kuba tubibategurira muri kino kiganiro ariko twega tubabwire yuko inyeshamba z'u Rwanda zo ziko zirarira kandi babandi basohora indirimbo ngo Mikengetombe ndibaza ubu boba bararesora indi ndirimbo bakaja muri studio bakavuga ati Minembwe tombe aya namakuru uvuga yuko ariko arava ku mirongo y'urugamba ndetse nkuko mu mazimisi ko turababwira ibijanye n'umutekano canke imigwano kirabera mu buzero bw'igihugu ca Kongo neza na neza mu Minembwe twarababwiye uburyo ibintu biriko biragenda twarababwiye ndetse n'igitigiri nyamwisha sigari bw'u Rwanda bamaze kuhasiga ubuzima mu twarababwiye yuko Sukoyi yaje ikabombarda amadrone akaza karasa inyeshamba z'u Rwanda zari muri centre ya Minembwe ndetse zikagarariza yuko zitagomba kuva muri ino centre ya Minembwe tunababwira neza yuko igitigiri kitari gike cyasigari bw'igihugu cy'u Rwanda bo basize ubuzima muri ino migwano yari maze imisi kirabera hariya mu Minembwe neza muri centre ya Minembwe ariko nkuko mwabibonye mu ka video twatamwe tubashiriramo naka video kerekana neza abazarendo bamaze gushika muri centre ya Minembwe abeshi muraca mwibaza ati eske bimeze gute wazarendo yoba yafashe centre ya Minembwe bimeze gute kamanda babwire centre ya Minembwe iyari yo hamanze ndababwire uburyo centre ya Minembwe yashoboye gufatwamwo muri rusange ko amakuru namaze kuba ndayategura namaze kuba ndayasiga mu ntoki yose kuko nakoze amatohoza kugira ngo mushobore kumenya ukuri biriko biragenda biba centre ya Minembwe na gace kabamo cyane gatuwemo cyane n'abanyamurenge batandi bake barabangaha muri iyi centre ya Minembwe ndetse ni nagace kari strategique cyane kubijanye n'imirongo y'urugamba kuko umaze gufata ino centre ya Minembwe biba byoroshye cyane kuneteraza cyangwa gutera mu bindi bice byose biba biri ku nkengero ya centre ya Minembwe kuko ubatera uturutse muri centre ya Minembwe ikirere cyatumye M23 cyangwa RDF baresista ngaha mu Minembwe aha muri centre ya Minembwe nuko bari mu bene igihugu kandi FARDC gatinya kwinjira mu bene igihugu kugira ngo ntiyashobore gufa igitigi kinini cya bene igihugu baba hajya muri centre ya Minembwe ariko inkuru nziza tubabwire yuko Minembwe centre déjà récupéré no ndababwira neza yuko ari intambwe imwe mu ntambwe nziza yo kugira ngo bashobore kwifatira territoire ya Fizi yose cyane Minembwe yose bayifatire mu ntoki n'umuzi ndababwiye neza yuko centre ya Minembwe yafashwe nimwumve yuko Minembwe yose yamaze gufatwa kuko inyeshamba z'u Rwanda hari amakuru avuga neza yuko bari mu nkengera za Minembwe aya namakuru yizeye ndetse aho nazindura mu gatondo cyangwa mu masaha ya gatondo narose inkuru yihutirwa ivuye muri Minembwe centre ivuga yuko Minembwe centre yasubiye mu maboko ya FARDC n'ukuri uyu wa Mungu abasirikare bafashijwe n'abasirikare n'itsinda rya Hibu hamwe n'abazarendo n'ingabo z'u Burundi basubiye kugenzura Minembwe centre inyuma y'imigwano ikomeye cyane yabereye muri ako
karere mu gihe hari abari bagifise icizere ko AFC M23 n'abafatanyabikorwa bayo b'igihugu cy'u Rwanda badashobora gutsindwa ibiriko birabera ku rugamba vyerekana ukundi ingabo zishigikiye leta ziriko ziratera imbere kandi zikagenda zisubirana ibice bigiye bitandukanye byagiye birafatwa n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kubera ubushobozi bukomeye n'igisirikare ca FARDC gikorera hamwe n'ingabo z'u Burundi bivugwa ko bamwe mu bagwanyi b'umwasi bataritse ibiganza baramanika amaboko ndetse basiga inyuma ibigwanisho ibikoresho bya gisirikare n'impuzu za gisirikare abeshi baravyiyambuye kugira ngo bashobore kuronka uburyo bwiza bwo gushobora gucika n'ubutumwa butomoye aho nta kibanza na kimwe kidashobora gufatwa iyo ugushaka kugwanira igihugu kuruta ubwoba kandi bikaba ngombwa yuko mukorera hamwe ndavuga yuko abari ku mirongo y'ingamba canke abari kubaragwanira muri coalition imwe novuga yuko ari iteka igisirikare ca Congo FARDC cyongeye kwitera rikaba n'iteka igisirikare cyo Burundi cyongeye kwitera kuko murabizi yuko bakoze ibikorwa byiza bireheza bigashimirwa igihugu ibindi baza neza yuko ari ibintu bidasanzwe kandi ari ibintu bikomeye cyane ubu rero ndaza kubabwira FARDC nawaza n'ingabo z'u Burundi bacinjira ngaha muri centre ya Minembwe ibintu uko byagenze amakuru dukura ngaha mu Minembwe nuko abatari baki kugira ngo iyi Minembwe centre ifatwe nuko habanje gupfira abasikare batari baki b'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo twababwiye abasirikare barenga amajana 2 b'igihugu cy'u Rwanda bapfiriye ngaha muri Minembwe centre ndetse tunabereka amakarata d'identité yabo yuko atari n'abakongomani kandi atari abanyakenya kandi atari n'abasigare barede tabara abo berekanye abanyarwanda gusa tunabereka ariko mu mapeti ya yaba majoro yabariyetina abakoroneri ndetse n'abakaporare n'abakapiteni mwagiye murabona ku rugero abagera kuri 13 nabo bari bamaze kwasika ubuzima ndavuga ku ruhande rw'abategetsi b'inyisha amazingo cy'Uganda murumva yuko abatari bake bahasize ubuzima kuko mwarabonye amazina twara yabasomeye mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo ibi nivyo biko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo ariko imbere yuko iyi Minembwe centre nyene ifatwa nuko inyeshamba zatwigwaneho na Rede Tabara ziri mu misozi ya Minembwe zabanje guhura n'akaga gakomeye cyane n'ikibazo nuvuga yuko ari kibazo c'ingabo zizwi nka zizwi nka Hibu na Black Snake n'ingabo z'Uburundi nivyo biko biravugwa canke abanyamurenge bariko baravuga yuko babonye ama operation ariko barakora ari ama operation adasanzwe ndetse yanatumye inyeshamba z'u Rwanda zitakaza inguvu bituma ziva mu misozi canke mu bice zari zisanzwe zirimo ibi bibaye mu misi 6 gusa imigwano iri kirabera bagwana mu Minembwe mwiyindwi novuga yuko abamaze gupfa ari benshi cyane ndetse Minembwe centre FARDC wazano n'ingabo z'u Burundi bamaze kuhinjira neza 5 kuri 5 kuko amakuru avayo avuga yuko bamaze kuhinjira bamanje kukubita ibirindiro byose byari mu nkengero z'inyeshamba zigushwana ryari ku munsi wa wejo narababwiye neza yuko indege za FARDC zabaje kubombarda agaposition kamwe ka M23 twigwanaho na Rede Tabara kari kasigaye kugira ngo igisikare cy'u Burundi n'igisikare cya Kongo binjire muri centre ya Minembwe aya niyo makuru novuga yuko nabanje kubashikiriza agaposition kamaze gukubitwa inyeshamba z'u Rwanda zaciye zinjira hehe zose muri centre ya Minembwe ibi bintu nivyo nababwiye ndiko ndasubira manje kunjira muri centre ya Minembwe niko wazana n'ingabo za Congo FARDC Hibu Black Snake n'ingabo z'undi FDNB zaca zikora offensive zitera ibitero zinjira hehe zinjira muri centre ya Minembwe rero mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo nganda babwire yuko abamarere baraye muri centre ya Minembwe abandi nabo bakaba bazinduye binjira 5 kwa 5 ndetse bakavuga yuko muri iyo misi yari heze ariko baragwana ishika 6 amakuru avuga yuko hafashwe abagwanyi 220 b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa abo muri coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ari bo bashoboye gufatirwa muri no migwano ndetse abatari baki nabo barahasiga
ubuzima. Ibi nivyo twagiye turababwira mu buryo buramvuye. Iyi Minembwe Centre rero ingabo z'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo hamwe n'ugwaruka rw'abagwanyi b'abapatriote ba Kongo Wazalendo Iminembwe kuri uyu wa 14 mu masaha y'umugoroba bivugwa yuko abasirikare batari bake ba M23 basa n'abari kwirondo bahuye n'akaje karamana kuko nabo batwigwaneho na niyirede tabara bamaze gukubitwa aba bari ku marondo vyatumye n'abatari bwashikirwe canke abari mu cyo bigiye bitandukanye bihindura abasivile bindire nk'abasivile kugira ngo bihishe mu bene gihugu. Aya niyo makuru dukura ku mirongo y'urugamba, ndetse abasirikare ba FARDC basabwa kuba maso no gukora ibikorwa vyo gusaka no kugenzura umutekano kugira ngo bamenye neza abari muri ako karere. Aho ni novuga yuko kwishuri ribanza rya Minembwe no kuri institut ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajepfo havugwa ko harashizwe abagwanyi bafatanya niyo migwi yitwaje ibigwanisho. Novuga neza yuko ubu tuvugana FARDC n'ingabo z'Uburundi na Wazalendo bagishika muri centre ya Minembwe ico bakoze gishika muri centre ya Minembwe no babwira neza yuko batanguye gukora imisako ikomeye cyane imwe idasaze kugira ngo bashobore kuraba neza no gusaka mu vyumba vy'amazu binyegejemwo ariko binyegeje mu ishema z'igihugu cy'u Rwanda, ariko twege tubabwire yuko baciye bigira abasivile abamaze kwivanga n'abene igihugu. Iyi ni mu ntambamyi ituma FARDC ingabo z'Uburundi na Wazalendo bakomeza gukaza umutekano muri ivyo bice kuko bimaze kugaragara neza yuko abatari bakemunyesha bamaze kugirane biciye abasivile. Rero umusivile baraza kuba ndazi yuko baza kubasopa kabisa babakure mu basivile mu buryo bukomeye cyane kandi babakuremo nabi. Aya namakuru yizewe bandiko nakora ku mirongo ngamba kuko umusivile canke umuntu yarashe umuravye mu jisho ucumubona. Ndibaza ngaha je ko Dide Black amuriko murandaba murabona yuko narashe canke ntararasa mugabo bivanye nuko amaso yanje abahishiye mushobora kwibaza yuko narashe ariko Jesse ndarasa mugabo umenye neza yuko umuntu yarashe adashobora kuyobega umuntu yarashe. Rero umusako uriko urabandanya mu vyumba vy'amazu y'abanyamurenge kugira ngo bashobore kuraba inyeshamba z'u Rwanda zoba zaramaze kwinjira canke zoba zamaze kwicomekeza muri ayo mazu kugira ngo barabe babakorere igihambaye canke babakorere igikenewe, ntihagire izindi vurugu canke indi migwano iza kwaduka inyuma y'ifatwa rya centre ya Minembwe. Rero ndibaza neza yuko iyi ari inkuru mbi itashe mu gihugu cy'u Rwanda, iyi ari inkuru mbi novuga yuko yaserereje leta y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda batari bake ntibaba bagomba kumva yuko Minembwe centre yafashwe. Ndetse n'abanyamurenge bamwe biyita amadubu, ubundaza amadubu yamaze gucika amadubwe kuko bamaze gucika inkingi canke bamaze gukubitwa mu buryo bukomeye cyane. Aya niyo makuru novuga yuko ariko aravuga ku mirongo y'urugamba ni menshi cyane ava ngaha muri Minembwe, ndetse tukanababwira yuko kubijanye n'ubuyobozi bw'ingabo muri rusangi cyane cyane ubuyobozi bwa FARDC mu misozi miremire ya Njanja harimwo na Minembwe, ikintu gihari nuko abasoda bari bamaze kwinjira hagati muri Minembwe. Wazalendo n'ingabo z'Uburundi hamwe na Black Snake cyangwa Serpent Noir nabo nyene bari bamaze kuhinjira, ariko turiko twumva ibirego bivuye ko FARDC zoba ziriko ziratera abasivile, ariko murabizi neza yuko inyeshamba z'icyo Rwanda zimaze gukubitwa ari ico zitwaza uko bavuga yuko bariko baratera abasivile ni wa musako uriko uraba kugira ngo bashobore kuraba inyeshamba z'u Rwanda zinyegeje mu mazu y'abene gihugu. Nababwira yuko nimba ari ivyo bibazo bihari byo bisigura yuko mu Minembwe itazosubira na rimwe mu maboko ya leta. Nimba leta idashobora gukurikirana abo yita iterabwoba kubera gutinya ko bazoyirega ko yateye abasivili, Minembwe izogoma mu maboko yabo. Ibi nibazo umuntu wese abagomba kwibaza. Ni muri ubwo buryo FARDC yinjira mu mazu ndetse na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi kugira ngo bashobore kuraba ibibazo bishobora kwaduka umwanya n'umwanya inyuma yo kurekipera kino kibanza gikomeye cyane. Ni muri ubwo buryo twemera ni muri ubwo buryo nyene Wazalendo na FARDC itemera gusuzugurwa n'umwanzi wabo, azi neza ko ataco azoshikirwa kuko igihe cyose yotsindwa aca
aca yidoga mu muryango mpuzamakungu canke ku matohoza y'abanyagihugu nk'uko yamye abigena. Babwira neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zimaze kwandika inzandiko zirungikira amakungu bavuga yuko FARDC ingabo z'Uburundi wazarendo ngo bariko baragaba ibitero mu ndigo ndetse bariko barafata abene igihugu babatraumatiza, ariko ukuri suko nuko bariko barikorera patrouille canke imisako kugira barabe inyeshamba z'u Rwanda zahinjeje, ariko ngo ntawubuza ngo imbwa kumoka aba baraza gukomeza bamoke kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera neza. Ariko igihambaye nuko abene igihugu basanzwe bazi ko batahura neza uburyo abo bantu bakora. Twese turabizi none ikibanza kirimo inyeshamba z'u Rwanda gute batogikorera imisako. Harabo twoba turiko turatahurana neza kubera ivyo bibazo, ariko kuko nimba Minembwe yamaze gufatwa canke igenzurwa n'ingabo za leta, ibikorwa vya M23 mu misozi miremire no mu misozi yo hagati bica bihagarara ubwo nyene. Nta kindi kibanza c'ingenzi bizeye ko nkuko bari bizeye Minembwe centre. No babwira neza yuko mbere amakuru yizewe nuko FARDC mu misako iriko irakora abasi bose imaze gufata iriko irabegeraniriza ahantu hamwe kugira ngo bashobore kubazwa. Nta numwe ariko arahoterwa cyangwa ariko aricwa atarabazwa ivyo agirane. Ndibaza mwabanze kubibona no ngaha mu gisagara ca Bujumbura, iyo habaye imisako, iyo hagize uwo bikeka canke basanga adakwije vyangombwa baramupakira abapolisi bakamujana hama kabazwa akongera gataha mu gihe basanze yuko ataco yagirizwa. Ariko rero nagenda babwire yuko yuko umukuru w'igihugu w'ingabo, umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi Chirombo akomeza gushima ibikorwa by'abana b'igihugu bariko barakora mu servo bw'igihugu ca Congo inyuma yo gutsinda muri diplomasi igihugu c'u Rwanda. Ibi rero no babwira neza yuko mu Minembwe kabisa n'akabuga k'indege kamaze kuba gafatwa kandi ngaha muri centre ya Minembwe nk'uko amakuru ariko arabivuga atakibazo na kimwe. Aya makuru uvuga neza yuko akamaro k'ikibuga c'indege ca Minembwe, ikibuga c'indege ca Minembwe kirafise akamaro kanini cyane mu ntambara. Ni kibuga ni kibanza c'ingenzi cyane. Ubu ibibanza byose vya Mitenda, Murambika, Bunyakiri na Mbayo novuga yuko birakeneye amasasu, abasirikare hamwe n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Iyo ikibuga c'indege ca Minembwe kiba akiri mu maboko ijana ku ijana y'izi nyeshamba, ibintu ntabwo biba bimeze nk'uko muri ko murayibona. Ariko ikibuga c'indege c'inyeshamba nubwo FARDC itarakigira ku bugenzuzi buvuga yuko bukwiye, ariko hariho icizere nuko FARDC yamaze kuba irungika bamwe mu basikare ba FARDC ndetse n'abazarenda kugira ngo babe barashika kuri ico kibuga c'indege bashobore kuba bazibira uruja n'uruza n'ikibuga c'indege cyamaze kuba gifungwa. Ndetse inyeshamba z'u Rwanda zikaba zaciye zihunga inyuma yo guhungira muri centre ya Minembwe bagakugwayo, bahungiye mu micungararo ya centre ya Minembwe. Ubu FARDC ikaba iriko irakora ibikorwa vya gisirikare muri centre ya Minembwe ndetse inakora ibindi bikorwa byo kugira ngo bashobore guherekeza inyeshamba z'u Rwanda bazomore muri ivyo bice biriko ivyo bice zamaze kuba zirukiramo canke bamaze kuba baja gutinikiramo nk'uko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Aya n'amakuru yizewe ndetse n'inkuru nziza. Ndibaza mu kanya muraza kubona indirimbo za Minembwe centre récupéré ewana zitangura gusohoka ari nyinshi cyane kuko n'umunezero wa Kongomani, kuko twagiye no kubona abatari bake muri mu banyamurenge bakirana igishika canke ugweze abasirikare ba FARDC n'ingabo z'ubundi hamwe n'abazarendo bari bahejeje gufata canke kwirukana izo nyeshamba z'u Rwanda ziri muri ubwo burere. Aya n'amakuru yizewe abari karava ku mirongo gama ndetse tuba twagerageje kubaronderera kugira ngo ntihagire ikibazo na kimwe mugira c'amakuru y'imirongo y'urugamba. Rero muri market twazakomeza tubatohoreze Minembwe centre yamaze kuba récupéré inyuma yo kwica indiri zitari zikaza zasigare b'igihugu c'u Rwanda. Ariko rero mu kurangiza kino kiganiro muri Rubaya hariko haravugwa byinshi. Muri Rubaya neza mu micungararo twarababwiye neza yuko imigwano naho yongeye kubura bushasha canke imigwano yongeye gutangura bushasha inyuma yuko
Wazalendo na FARDC bongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye bari baravuyemo igihe basubiye inyuma bakoze reprise strategique. Ibi murabizi rero ku munsi wejo harashoboye kuba novuga yuko victoire yo kwigarurira agace nka Kibabi bariko barakontrola ijana kujana, ndetse bikagaragara neza yuko hariho n'ubundi buce butari buke bariko baragerageza kwigarurira ngaha mu micungararo ya Rubaya canke imicungararo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha muri Rubaya muri Masisi. Rero tuzakomeza naho tubatohoreze uko biriko biragenda, uko vyifashe. Ndazi ko muri bench by the way mukeneye amakuru uko ariko aragenda, ariko na rimwe tuzaga twatererana, tubaza gukomeza tubahigira amakuru tubashakire ahari hose kugira ngo mukomeze kumenya buri kimwe uko kirimo kiragenda hano ku mirongo y'urugamba. Singomba kubanyotsa cyangwa kubabwira byinshi. Je nitwa Cody the Black. Mukomeze kugira subscribe kwa atarabikora, mukomeze gukira like, ndetse munasangiza ibikorwa byacu abandi kugira ngo bishobore kugira kwa bitarashikira. Ndazi yuko baba ari benshi kandi bikabenda turongera guhura mu bindi biganiro, ariko mwenye neza yuko ari inkuru nziza yatashe muri coalition ya FARDC. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na AGEVU mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.